nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Mu Burundi umuntu ashatse kuvugisha ukuri by'ukuri nta byisanzure bw'ibimenyeshamakuru buhari, ivyo birazwi. Abamenyeshamakuru barenga 100 barahunze uno munsi ubutegetsi nibwo bwici Burundi. Rero abamenyeshamakuru bariyo barabitubwira ko nta bwisanzure bafise bwo gukora kuko baratinya kwica. Umunyamakuru Bob Rugurika ari mu buhungiro mu Burundi. Umushahara ntugishobora kubeshaho abakozi uko bikwiye, cyane cyane abakozi ba leta. Uvyo leta y'u Burundi yaranguye, yaremeje politike y'imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi ba leta mu kiringo c'imyaka 10, kandi ingingo mperekeza zigiye kujaho imbere y'ukwezi kw'indwi. Perezida Evariste Ndayishimiye ahumuriza abakozi ba leta kuri uyu wa mbere. Ubukerarugendo bwifashe gute mu karere ka Rubavu nyuma y'uko leta y'u Rwanda yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19? Ijwi ry'Amerika yasuye abatembereza abakerarugendo. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezwa na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe. Reka tuyahere ku mugabane wa Afrika muri Mali, aho leta y'ico gihugu yavuye mu masezerano yo kwivuna umwansi yari ifitaniye n'Ubufaransa na bimwe mu bihugu vya Buraya. Mu itangazo, Colonel Abdoulaye Maïga avugira leta yasomye ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kuri televiziyo y'igihugu yagirije Ubufaransa kubangamira cane ubwigenge bwa Mali nk'igihugu. Muri iryo tangazo, Colonel Maïga yagirije Ubufaransa ko bwahagaritse bimwe mu bikorwa vya gisirikare bwakorana na Mali butabanje kugisha inama ico gihugu. Ibindi vyagirije birimwo indege z'igisirikare c'Ubufaransa. Mali ivuga ko zaciye mu kirere cayo binyuranye n'amategeko. Muribuka ko hari haheze kandi indwi zibiri Mali yagirije Ubufaransa gusuma urusaku ku butaka bwayo. Amasezerano yo gufashanya mu vya gisirikare Mali ivuyemwo yari yasinywe hagati y'Ubufaransa na Mali mu kwezi kw'indwi ko mu 2014. Ubutegetsi bwa Mali bugwiriyemwo abasirikare babufashe biciye muri coup d'etat bakoze mu 2020, bukavuga ko ino ngingo izotangura gushirwa mu ngiro inyuma y'amezi 6 kandi bukaba bwamaze kuyimenyesha Ubufaransa gushika ino saha, ariko Ubufaransa ntaco buravuga kuri no dossier. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu nabwo butangaza ko bikigoranye guhungisha abasivile bari mu gisagara ca Mariupol kiri mu minwe y'Uburusiya. Kuva ingabo z'Uburusiya zigaruriye igisagara ca Mariupol, abasivile amajana n'amajana kumwe n'ingabo za Ukraine zigera ku 2,000 baheze mu ihinguriro ryitwa Azovstal rikora ivyuma. Ukraine yavuze ko guhungisha abari muri ico kibanza vyaburijwemo n'amabombe Uburusiya butera mu nzira bocamwo bahunga. Leta ya Ukraine ikaba yemeza ko atamusirikare n'umwe wayo irabasha kuvana muri urwo ruganda. Gusa ejo kuwa mbere havuye abasivile barenga 125, muri abo 69 bahisemo kujanwa mu burere buri mu minwe y'ingabo za Ukraine. 57 nabo bahitamo kuja ahagenzurwa n'Uburusiya. Mu butumwa bwa video, President Volodymyr Zelensky yavuze ko hambavu y'abo basivile bahungishijwe kuwa Mungu abarenga 100 bo muri ico gisagara bari barahungishijwe mu kindi gisagara citwa Zaporizhia. Ico gisagara kikaba kiri ku birometero 200 uvuye Mariupol. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu nawe mu kiganiro n'abamenyesha makuru yemeje ko guhungisha abanyagihugu bibandanya, ariko yirinda gutanga amakuru arenzaha. Avuga ko azoyatangaza igikorwa barimo co guhungisha abanyagihugu giheze. Tukivuga ku vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rw'abademokrate n'abarepublikane barashigikiye cane imfashanyo igera ku mamiliyaridi 33 z'amadolari President Joe Biden asabira Ukraine. Ayo mafaranga akaramuka yemejwe hazobaje yongera ku zindi miliyaridi 13 n'amamiliyoni 600 Amerika yahaye Ukraine mu ntango z'uno mwaka nk'imfashanyo mu vy'ubutunzi, ubutabazi hamwe na gisirikare. Mu rugendo mukuru
n'amashingamateka ya Amerika Madame Nancy Pelosi yahoramwo muri Ukraine yavuze ko Kongre ya Amerika iriko irihutisha ibikorwa vyo kwemeza iyo mfashanyo, agira ati n'amafaranga menshi Kongre yishimiye gutanga muri Ukraine. Naho Kongre ya Amerika ishigikiye imfashanyo Joe Biden asabira Ukraine, hari amara bamwe mu bademokrate n'abarepublikane bashikiriza amakenga y'ububasha President Biden ahabwa n'amategeko bushobora kumutuma Amerika ija mu vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Aha ariko Biden akatari gake yavuze ko Amerika itazokwigera irungika ku rubuga abasirikare bayo gushigikira Ukraine mu rugamba irimwo n'Uburusiya. Dusure gato ku mugabane wa Afrika, baharanira agateka kazina muntu n'ubwisanzure bwo gushikiriza ivyumviro muri Malawi basaba irekurwa ry'umuforoma apfunzwe azira ubutumwa yacishije ku rubuga rwa WhatsApp. Polisi ya Malawi ivuga ko umuforoma Chidawa wa Mainje yatutse President Lazarus Chakwera mu butumwa yacishije kuri WhatsApp. Uyu Mainje yanebaguye imikorere ya President Lazarus Chakwera avuga ko ataco ariko arakora ngo ahindure ubuzima bw'abamutoye. Umuforoma Chidawa wa Mainje w'imyaka 39 yagirizwa ivyaha vy'ihohotera rice ku mbuga ngurukana bumenyi. Akaramuka yagiwe n'ivyaha ashobora gukatirwa imyaka igera kuri 5 iherekejwe n'ihadabu y'amadolari ya Amerika agera ku 2500. Abaharanira agateka kazina muntu bateye ivyatsi ifungwa ryiwe bavuga ko ariko azira ubusa kandi ko ifungwa ryiwe rihonyanga amategeko y'ubwisanzure bwo gushikiriza ivyumviro. Bikaba vyiteze ko umuforoma Mainje yitaba ubutungane ejo kwa gatatu. Abaharanira agateka kazina muntu bagasaba bashimitse ko amategeko agena ivyaha bikorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi muri Malawi asubirwamo. Urakoze Diane Ninahazwe. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19:22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wayeshatu akadomo radio yacu akadomo kwana no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni radio yacu. Kuri wa kabiri isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi n'umuco UNESCO rivuga ko uyu munsi ari wo gushyigikira ibinyamakuru byibasirwa bikabuzwa gutangaza amakuru, kandi ko ari umunsi wo kwibuka abanyamakuru bishwe bari ku kazi. Mu Burundi baba abanyagihugu baba n'abanyamwuga ubwabo bemeza ko ubwigenge bwo gutangaza amakuru bwasuye inyuma cyane. Ijwi ry'Amerika avuganye n'umwe mu banyamakuru bahunze Burundi mu mwaka wa 2015, Bob Rugurika, yari umuyobozi wa Radio Publique Africaine RPA, yatangiye avuga ku ngorane yahuraga nazo nk'umunyamakuru mu Burundi. Eje mu Burundi nk'uko mubizi nari umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru cigenga, hama narakorera cyane mu bijanye no gutohoza ico bita journalisme d'investigation. Hanini nico gikorwa nakora. Hanyuma ingorane nyamukuru jewe ubwanje nahura nazo kandi n'abamenyesha makuru bandi arizo zibashikira, nuko ubutegetsi buhari mu Burundi bwa CNDD-FDD kuva mu 2005 ubutegetsi bwavuye mu ishamba, bwahora mu kugwana. Rero ntibutahura neza igikorwa c'abamenyesha makuru, ntibwemera umuntu ashobora kuvuga ibintu budashatse. Je rero nk'umumenyesha makuru nakora cyane by'amatohoza, n'amandiko ndagira amatohoza ku bwicanyi buba, kandi ubwicanyi bwakorwa n'inzego za leta, ubusuma bukorwa n'abategetsi. Wasanga rero jewe nama mu nduru n'ingorane n'ubwo butegetsi baranamfunze. Rero nibaza ko barahakwa kunyica kenshi. Ingorane nyamukuru duhura nazo nuko ubutegetsi budatahura igikorwa c'abamenyesha makuru. None ubwisanzure bw'itangazamakuru bwifashe gute mu Burundi muri iki gihe? Mu Burundi umuntu ashatse kuvugisha ukuri by'ukuri nta byisanzure bw'ibimenyesha makuru buhari, ivyo birazwi, kuko uretse ko Uburundi buri mu njyana za politike n'umutekano muke kuva mu 2015 umugambi uri ku butegetsi uhaye ikiringo ca gatatu muhisi President Petero Nkurunziza, harabaye injyana za politike n'umutekano muke, abantu barahaguruka bariyamiriza ikiringo ca Nkurunziza, hari abasirikare bahagurutse barashaka guhirika Nkurunziza kugira ntagire ico kiringo ca gatatu aho nyanze
ibwirizwa shingiro. Abantu rero nkuru nziza n'umugambi wiwe bace bagomora inzego z'umutekano, igipolisi hamwe n'umugwi w'inkorabara w'imbonerakure, baraja mu bantu barica, bararondera abamenyeshamakuru kubica. Abamenyeshamakuru barenga 107 barahunze. Uno munsi ubutegetsi nibwo bwica i Burundi. Rero abamenyeshamakuru bariyo barabitubwira ko nta bwisanzure bafise bwo gukora kuko baratinya kwica. Uracyakora akazi k'itangazamakuru, niba ugakora se nicyo ukora kugira ngo amakuru areba igihugu cyawe atangazwe? Ego nababwiye yuko kuva mu njyane z'2015 Burundi bwinjiyemwo abamenyesha makuru barenga 100 barahunze bagomba kwicwa. Hariho abishwe mu Burundi, abamenyesha makuru 3 barishwe, umwe yicanwa n'umuryango wiwe, abana 4 n'umugore. Hari umumenyesha makuru wa RPA yapfuye yitwa Nestori, hari umumenyesha makuru yitwa Jean Bigirimana twarabuze irengero ryiwe haraje imyaka 6. Twarashinze amaradiyo akora nivyo, kandi abatari bake barashima igikorwa dukora. Hanini rero tubandanya dukora, kandi twarasubiye kubwira abarundi n'amakungu ibiriko birabi Burundi. Novuga yuko abantu basubiye kubona yuko ni twebwe n'uno munsi tubwira abarundi n'amakungu ibiriko birabera mu Burundi. Urumva turafise amaradiyo akora, les médias en exil, kandi turafise n'abantu bamwe bari bemeye kudufasha, uretse yuko hari ingorane z'uburyo. Abo bamenyesha makuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye, kandi tutaravye nabi turashobora kuzokugara, kandi Burundi bwo babuhonze buzoja no mu bihe bidasanzwe, kuko n'ubu urabona ko ibintu bidasanzwe. Nihe impanuro waha abanyamakuru bakorera mu Burundi? Nihe impanuro waha leta y'u Burundi? Impanuro noha leta y'u Burundi niho nohera, bamenyesha yuko bakwiye kujya umutima amenyo, bagatahura ko igikorwa cy'abamenyesha makuru ni igikorwa nkoramutima mu bijanye no guteza imbere igihugu, cyane cyane muri ivyo bintu vya demokrasi, muri ivyo bintu vyo kwigisha abanyagihugu ingene bakwiye kwigenza, ivyo bakwiye guharanira. Ni ikintu gikomeye. Urazi ko mu bihugu biteye imbere umwuga wo kumenyesha makuru ni kimwe mu nkingi za demokrasi n'iterambere. Rero mpanura leta ko ivyo bitahura. Iyo umuntu avuze ibitagenda neza, iyo umuntu yerekanye amabi akogwa, ntaba ari umwasi w'igihugu, ahubwo aba ari kafasha ubutegetsi kugira butware neza. Ivyo rero ntibavyumva. Ikindi nobwira abamenyesha makuru akorera mu Burundi nuko bogerageza kujya umutima amenyo. Turazi ko bitoroshe, ariko bagerageze baze barakora uko babishoboye, bagerageze kugira uwo mwuga tuwuharanire, kuko umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi usa n'uri kuragenda akagirire, kandi bizomera nabi cyane. Iyi nkuru kimwe n'izindi zerekeranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu bihugu bitandukanye bya Afurika murayisanga ku rubuga rukuru rw'ijwi ry'Amerika wa eshatu @voanews.com no kuri wa eshatu @radioyacu.com no kuri Facebook. Mu Burundi kandi umushahara ntugishobora kubeshaho abakozi uko bikwiye, cyane cyane abakozi ba leta. Bagaragaje izo mpungenge kuri wa mbere ku munsi mpuzamahanga w'umurimo. Ni inkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika banitavye ibirori byabereye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, bavuga ko ubuzima bwabaye ndase kubera ubukene buri mu gihugu. Bakavuga ko umushahara baronka ku kwezi usigaye ntica ntikize. Bafite ico basaba leta y'u Burundi. Murabona ibintu biduga ku munsi mu masoko, eka nta kintu na kimwe mu bintu byose byankenerwa biduga ku munsi. Mu gihe n'umushahara w'umukozi wagumye ari wa wundi. Naho rero abantu tuma tugira amakenga tuvuga tuti mbega bizohaba bigenda tuza muzogenda gutyo. Turasaba yuko ubutegetsi bwogerageza bwaraba imyifariko abakozi bafise, hanyuma bagaheza bakabateza imbere. Muri no minsi ubuzima busigaye buzimvye, ibintu byaraduze, ariko agashahara ntikahindutse. Nico gituma kugira twebwe abakozi tubandanye dukora dufise ingoga, tusaba yuko leta yoraba ko agashahara nako ko kwisununura, kuko usanga mu byankenerwa bya misi yose tutakibishobora cyane.
Eka na bamwe mu banyepolitike bari mu migambwe itavuga rumwe na leta imvugo ni nk'iyabo bitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Umushingamateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe SNL ari muri abo. Uwo munyepolitike aniyamiriza ingene akazi gatangwa mu Burundi. Umugambwe SNL twashikirije itangazo twerekana aho ibihe bigeze, aho tunebagura inyifato y'intwaro mu byo gutanga akazi. Tubona yuko ishira imbere umugambwe ikomokamwo abandi barundi ukamenga nta kibanza bafise mu buzima bw'igihugu, kandi tuzi yuko twese dutanga amakore tugatanga n'imbugu zitandukanye kugira ngo ikigega ca leta gishobore kuronka amafaranga gikoresha. Simpuguza na gatoye, uwabishaka nagenda arabe mu buzi bwose bwa leta, ahere hariya hasi muri komine, uza gusanga abakozi bose bo muri komine bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Ingingo zo kugena abantu mu buzi butandukanye mu gihugu, umukuru w'igihugu yigora arashira ku gikumu, baragenda barabe niba tasanga ari 99 n'ibice 99% kwijana by'aba CNDD-FDD, bazoheza baduhinyuze ko twangushe. Kuri iyo myidogo umukuru w'igihugu c'u Burundi arahumuriza na cane abakozi ba leta. Mu ijambo rijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha ko mu kwezi kw'indwi uno mwaka turimwo ikibazo c'imishahara kizotangura kuva mu nzira. Muri uyu mwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022 mu byo leta y'u Burundi yaranguye yaremeje politike y'imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi ba leta mu kiringo c'imyaka 10, kandi ingingo mperekeza zigiye kujaho imbere y'ukwezi kw'indwi 2022 kugira imvuga ijane n'ingiro. Iki kiringo c'imyaka 10 ndazi ko abakozi b'igihugu bakivuga ko vyinshi, ariko nabo babonye ayo mahera bijanye n'uwo mugambi barabona ko ari menshi, ku buryo naho twokwaka ingurane ngo tubikore ubunyene vyotera imvune ikomeye ubutunzi bw'igihugu. Ngira ngo abanonosoye ibijanye na politike y'ingene ifaranga ritagaciro mu gihugu barabizi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu Burundi wahimbajwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatanu, kubera ko igenekerezo rya mbere amakungu awuhimbariza washitse ku munsi w'akaruhuko. Ibirori nyamukuru byabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga iri mu buraruko bw'u Burundi, bihagarariwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Abarundi batauka ku bushake bwabo bava mu buhungiro mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zo muri Tanzania baragabanutse cyane mu gihe cy'amezi atanashize, bavuye kuri 450 bagera kuri 70 mu cyumweru. Inkuru irambuye James Jovine. Ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu y'impunzi n'abimukira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 abatashe ku bushake bwabo barenga gato 845, mu gihe hari hateganijwe kuzotaha abantu barenga gato 9,500 ku bushake bwabo. Mu mwaka ushize leta ya Tanzania yatahukanye ku nguvu impunzi zishika 1,800 ivuga ko ataburenganzira bafise bwo kuba mu nkambi nyuma yaho batahuka ku bushake bakongera bakagaruka ku ikibazo c'umutekano basanga kitarakemuka. Kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nduta habaye inama hagati y'impunzi n'abarongozi b'inkambi, aho bariko barababaza igituma badataha mu gihe hari benshi biyandikishije ariko ntibagiye mu gihangare kugira batahukana. Bamwe mu bavugiye muri iyo nama bavuga ko buri muntu afise ikibazo catumye ahunga kandi kitarakemuka. Bavuga ko hari n'abataha ku bushake ariko bakagaruka, ari naco gituma benshi batinya gutaha. Ingorane zewe nagize kwimbuza kutuma ntasubirayo kuba nuko zewe nta muryango mfise yo wose barawise, papa na mama barabise, abana banje 5 barabise, mu nyuma nanze baca barankorera ibyago n'ubu mfise ituma ngaha mu kuguru kuko barankoreye ikibi kidakorerwa abavyeyi, n'ubu ndabyibutse nico gituma nsasaka n'ubundi jewe ubugira 5 tuguma duhunga dupana integera ku mutwe. Tagiye kumbaza ni ku muryango wose nagiye kubona wapfuye, hari benshi basogokuru babina mu banje bapfanye n'umuryango basigaza umwana uri umwe, tugenda
nzovuga inkuru twebwe kweri aho twasaniye intekera ku mutwe abarundi twararushe twarananijwe. Igituma tutosubira mu Burundi turiko turareba abantu bari mu nzego z'igihugu ca leta bari mu Rwanda bamwe bagiye batotezwa tukaba tubona yuko batarataha na jewe nta ntege noronka zo gutaha nibahungura bo mu Rwanda nanje nzobona gutaha. Naho biruko minsi yose leta ya Tanzania ihimiriza impunzi gutaha, kenshi impunzi zama zavuze ibibazo bituma batiyumvira gutaha, ariko leta yo ikabona ko umutekano mu Burundi wagarutse, naho buri muntu afise ikibazo gitandukanye n'uwundi catumye ahunga. Unaoona hapa mbele yako wakimbizi kutoka Burundi, aba ubona imbere yawe ni impunzi ziva mu Burundi. Tumefanyia sana uhamasishaji, twarabahimirije cyane wa kurejea nyumbani, gusubira muhira, na walishatuelewa, aradutahuye, na washukuru sana kwa mwitikio wenu. Ndabashimiye cyane kubwo kwitaba kamo kwanyu. Endeleeni kujiandikisha kwa kasi, nimubandanye mwiyandikisha ku muvuduko munini kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu, kugira mushobore gusubira muhira iwanyu mubake igihugu cyanyu. Nicyo gituma cyese abahaseri gushyiramo ingufu nyinshi igwize imiduga yo gukura abantu ngaha baja mu Burundi. Ndugu zangu, msiwe na wasiwasi, nyumbani mtarudi mapema iwezekanavyo. Kubw'ivyo bavukanye nimugire ikibazo muhira muzosubirayo hakiri kare. Kuva umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo utanguye mu mwaka w'ibihumbi 2017 abarenga 100 baramaze gutaha, nk'uko tubikesha ibitigiri dukura mu ishirahamwe rya ONU gitaho impunzi HCR. Muri bo hafi 12,300 barongeye guhunga nyuma yaho basanze icyo bahunze kitarakemuka. Mu bitigiri vya nyuma vyatanzwe na HCR mu kwezi kwa gatatu, impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca Tanzania zirenga gato 145 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika. Bakunze baradijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Tujye mu Rwanda. Nyuma yaho leta y'icyo gihugu yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, abatembereza abakerarugendo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba baravuga ko bafite inyota yo kongera gukora nk'uko byahoze mbere y'icyorezo cya COVID-19. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yarabasuye. Mbese kubona mfatanye y'umcumi cyangwa 8 gutyo nyine bitewe n'uko twavuganye nta nundi bukuru uko hangana. Turi mu masaha ya mu gitondo mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bwana Stefano Mushimiyimana n'umutekinisiye uzobereye imirimo yo gukanika ubwato yifashishije ipambi ituruka mu gihugu cya Tanzania n'amavuta y'amamesa aturuka mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mushimiyimana arasudira ubwato yanga ko amazi yabwinjiramo akabangamira abakerarugendo. Ni muri ibi bihe u Rwanda rworoheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibikorwa hafi ya byose byarafunguwe. Bwana Rashid Nzeyimana ni umusare. Mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika, ubitembereza abakerarugendo mu kiyaga cya Kivu avuga ko nyuma yo gukomorera bimwe mu bikorwa asanga harabayeho itandukaniro rikomeye mu mikorere mu kazi kabo. Gereranyije igihe cya COVID kuriya yari ikarishye, ntago twabonaga ba mukerarugendo cyane. Ibintu byinshi byari bifunze, abantu ntago bisanzuraga, imyidagaduro yari ifunze, ariko ubu ngubu itandukaniro kuva aho bafunguriye ibintu byinshi abantu batangiye kwisanzura. Hano plage abantu basigaye baza bakoga, bakaza ari benshi bagasura u Rwanda, tugatembera mu kiyaga cya Kivu. Ibivugwa na Nzeyimana bihuriraho na Bwana Stefano Mushimiyimana. Uyu mugabo akomoka mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda, ariko kubera kererwa hirya no hino mu gihugu mu mirimo yo gusana ubwato bushaje, umurimo amaze imyaka 10 twamusanze ku Gisenyi. Uvuga ngo waje mu muhengeri bikabugira ute
ubwo burasaza bwasaza bakirutse bakamamagara. Mu gihe cya covid se byari bimeze bite? Mu gihe cya covid kabisa ubwo kari karahagaze gutya kabisa nibwo kabisa ubundi ukumva ari mbye. Nubwo abakora mu mirimo y'ubukerarugendo ku Gisenyi bavuga ko bamaze igihe gito bavuye mu bwigunge, ntibibakuriraho ko badakomeza kwirinda icyorezo cya covid-19 cyo ntandaro yabashyize muri ubwo bwigunge. Umusare Nzeyimana arasobanura. Ngo mu bwato dushiramo space, ugomba kwambara agapfukamunwa, tuba dufite sanitizer, turakirinda covid kugeza igihe bazarekura bavuga uti covid twarayitsinze noneho mwemerewe byose. Ikintu cyakwitwa ubwigunge mu mirimo umuntu yavuga ko cyavuyeho. Yego, ubwigunge bwavuyeho pe. Nubwo tutari twagitsindanye neza nyine dusigaye duhura n'abanyamahanga, duhura n'abanyakigali, duhura n'abanyamusanze, ngeri nyinshi zitandukanye. Baraza bakenjoyinga tukabereka ibyo dufite bakishima cyane. Ku rundi ruhande aya mazi y'ikiyaga cya Kivu hari abakunze kuyabyaza umusaruro mu mirimo y'ubukerarugendo, ariko hari n'abandi bayaturiye bayahuzwe kubera mu bihe bitandukanye yagiye abahekura. Madame Godance Dushimimana n'umwarimukazi wigisha ku Gisenyi akomoka mu kirwa cya Bugarura mu karere ka Rutsiro. Ntabwo nayajyamo, rimwe na rimwe ajya ntera igikomere. Amazi yanwariye umugabo na musaza wanjye wankurikiraga, barazitse, umwe yagiye koga undi yagiye kuroba, umwe azikira hano Gisenyi undi azikirira hirya iwacu i Bugarura. Umusaza wanjye yapfuye mu kwa 12 kuri 23, umugabo wanjye apfa kuri 21 z'ukwa 9 2021. Ntekereza ibintu byinshi cyane, numva umutima sinzi ukuntu mbaye, numva ngize agahinda kenshi. Muri uyu mujyi wa Gisenyi biboneka ko ubuzima burushaho guhenda umunsi ku wundi. Abandi bawutuye bakora imirimo y'ubucuruzi buciriritse bavuga ko ibintu bitarajya mu buryo. Nk'aba babyeyi bakora